ibintu vyabonye abantu nk'imiliyoni zibiri nawe ntivyobura abantu ijana bafashe sinzicara abandi babiba nibabiba nanje nzobiba kugira ngo mu gihe bazoba bariko barasarura nanje ndisarure nkabo. Uri ndashima Yesu yangiriye neza bareka kwiba bariko baramvugira nabuge ngo no barakorera Imana je ko naje cyane nshimira Imana yarabinkoreye inota cihera bakunzi ba mu makuru y'ibya Yesu TV turabaramukije cyane aho umwe wese aherereye. Yego uyu munsi twatewe iteka, yego reka tumusabe atwidondore. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Nihorimbere Eliezer, abasanzwe mvuka Kiremba nsengera kuri Eglise Pentecote y'Ikiremba. Imana ibahe umugisha. Eliezer, kaze cyane Eliezer. Murakoze cyane. Ego hama twagomba tubasabe gato mubanze musenge imbere yuko dutangura. Senge Mana, turagushimiye cyane kwaka kanya keza uduhaye n'ubuntu tugiriye bwo kuvuga izina ryawe kugira ngo amahanga yose abone agakiza nk'uko wadutumye mu mahanga yose kuvuga ijambo ry'Imana. None Mwami Yesu, ibi tugira tuvugire hano ngwino wabe ari udushoboza tube igikoresho cawe kandi bize bigira ubushobozi kuzovyumviriza wese abariko baradukurikirana bose. Mwami Yesu baha umugisha, ugurura imitima yabo. Urakoze kuvyumvise dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Reka tubabaze, turifuza kumenya mbega mama kuri ibya Yesu TV ikora gute, yatanguye gute, n'akahe kamaro kayo? Murakoze cyane. Mama kuru y'ibya Yesu TV, bwa mbere bwo twoshimira Imana yoyo yadushoboje igikorwa ciza ikagitanguza muri twebwe. Burya uhereye mu gihe ca Yohana Umubatizi ukageza n'ubu ubwami bw'Imana barabubandanira kandi baguma babunyakurisha ubuhizi. Hari uwaririmbye ngo sinzicara abandi babiba nibabiba nanje nzobiba kugira ngo mu gihe bazoba bariko barasarura nanje ndisarure nkabo. Iyo groupe yatanguye dukorera kuri WhatsApp mu 2021 gakora dutangura turi abantu bakeya bo muri misiyoni y'Ikiremba kubwiriza, ariko bitera byaguka. Imana itera uduha intumbero yo kuvuga ijambo ry'Imana n'abari hanze y'igihugu batangura kuyikunda. Abantu benshi batangura kuyikunda barayijamwo. 2:00 zigeze niyo ntumbero twari twihaye, ryari ijambo ry'Imana. Hakabaho utanga imyanya cyangwa akagira ko avuga n'ijambo ry'Imana kandi kikaririmbwa, ubutumwa bwiza bukavugwa, abantu benshi bagafashwa. Ukabona abantu benshi bariko barasaba ngo bagomba abakozi b'Imana cyane cyane bagisaba bari muri Kenya, Zambia, Uganda n'ahandi. Kandi n'ubu tugashishikara kumva intahe zabo bashima Imana ku majambo y'Imana haca. Abandi bagahezagirwa, ukeneye video mu yandi masaha akayironka, ukeneye iki. Mw'iyi minsi iheze mbere ingorane twagira, benshi barasaba kuja muri groupe ntibikunde kuko yaba yuzuye. Rero ico gihe cadushishikara dukorera Imana. Umwaka wa 2022 umva umwaka wakurikiye cadukorera kuri Facebook na umwaka wakurikiye wa 2023 cadukorera no kuri YouTube. Imana numva itera ivyagura kuko
abatarosu uburyo bwo kumviza ayo majambo y'Imana ari amavideo akabashikira, aribyo twandika kuri Facebook bikabashikira, intahe amajambo y'Imana ibi na biriya. Kandi n'ubu tukaba tuzobishishikara, Imana iriko irabikora kuri twebwe, mbere tubona yuko ari nk'intango. Mbega Eliezer, mama kuri ibya Yesu TV, mbega yoba yemerewe kujamwo bose canke ni bamwe bamwe? Navyo bimeze gute? Sinzi ko mwabitubwira. Murakoze. Uko twababwiye yuko twatanguye turi abantu b'ikiremba, bahavuye baba bose, ubu irimo abantu bose, irimo amamisiyoni yose yo mu Burundi. Kandi sina misiyoni gusa, n'utari umupantekote, n'utari umukristo mbere aremerewe kuyibamo. Usabye inimero wese, usabye kuja muri groupe, ntitumanza kumubaza ngo usengera. Oya, urumva kujya mu rusengero atawubuza umuntu kwinjira, niko natwe tubikora. Ubu rero ni bose, na misiyoni yose, niyo misiyoni twaridondoranye dusanga ni misiyoni zose, twese turaserukirwa. Usanga abakijijwe n'abadakijijwe bariyo, nubwo baba batavuga baza barumviriza bagasoma. Hari abakwandikira inbox, hari abandi umva basaba inimero z'abakozi b'Imana. Umwe wese akakubwira ati nubwo jewe nubwo ntavuga agenda bisoma kandi nkafasha. Hari n'uwo muhurira mw'ibarabara ati jewe ntuzi mbwa wenda kuzi muri groupe, ati mpora mfasha. Ugaca wumva ko bya bintu atari iby'imfa gusa. Baragize mbere turaza turagira n'ukuntu uko kuntu reka tuze turabonana tunamenyane. Ni vyiza ko hari igihe wumva umuntu akubwira ijambo ry'Imana muri groupe ukafasha, mugabo mubonanye mukanamenyana bikaba vyiza gusumvya. Igihe kimwe twarakoraniye ikiremba, turavuga ati abari hafi baze kuza tubonane dusoze gusenga. Ikindi gihe turakorana kw'Iteba mu Rumonge, abari baje mu gikorane. Ikindi gihe turavuga ati abasengeye ku Ntahangwa bazohasengera dimanche bazoze dusohotse. Turabonana, turaramukanya, turidondorana. Hanyuma ikindi gihe turabikora mu Kibenga, nahonye birashishikara. No ku Ntahangwa turasubira, n'ubu Imana izoshishikara bigenza neza. Irihe jambo rya nyuma mwubwira abariko baratwumviriza canke abakristo ba kino gihe? N'akahe kajambo canke impanuro mwobabwira nk'abakristo ba kino gihe? N'akahe kajambo canke impanuro mwobabwira? Murakoze cyane. Ntaraba ha impanuro canke ico nobashikiriza, ibi byose nagira ndababwire ko tutabikorera kubw'ubusabusa. Hari intumbero tuba dufise. Iyo ntumbero niyo kugira ngo bishikire benshi bashoboka. Twishimikije ijambo ryo muri Mariko 16, Yesu yababwiye ati genda mwigishe mu bihugu byose, mubigishe ijambo ry'Imana. Uzokwizera akabatizwa azokizwa. Rero natwe gukwira mu bihugu byose, hari igihe usanga uzorinda upfa utarenze ni Bujumbura. Mugabo twahisemo no gukorera kwa aya marezo sosio. Ni benshi bahari, ni benshi. Usanga ikintu kimwe kibonye abantu amamiliyoni bari mu mahanga atandukanye. Rero ikintu mpanura urwaruka, ikintu mpanura eka n'abakuze bose, nibakoresha ingabire zabo, imisi yabo ntibayipfishe ubusa. Bakorera Imana bigishoboka. Ngo hari uwanditse avuga ngo niba hari ubutunzi bwinshi bwapfuye ubusa, woraba ibintu byinshi byapfuye ubusa, yobisanga hariya mu kaburi. Mu kaburi ngo hari uruhombo rudasanzwe. Ngo hari abantu benshi bapfuye bari hajya mu kaburi batagize ibyo batezwa kugira. Ngo hari ibitabo bitanditswe, hari ubutumwa butavuzwe. Aca kuwundi ati hari abantu bariho bameze nk'abapfuye kubera nubwo bariho ntaco bamariye abandi, ntaco bamariye Imana. Hari n'uwaciye avuga ngo usanga atari nico batwaye Satani. Hari n'abandi bapfuye mugabo bameze nk'abari, tuguma twumva ubutumwa bwabo duhezagirwa. Rero umuntu wese ndamuhanura
kuva hasi agakorera Imana uko ashoboye kose. N'ibi bihugu Yesu yabutanze ikimenyetso ca nyuma, ati ikintu ca nyuma kizoranga kugaruka kwanje nuko ubutumwa buzokwira mu mahanga yose. None buzokwira gute? Ni jewe nawe kubukwiza dukoresheje aya matelefone yacu, dukoresheje ubuhinga bwacu, bazokumva ubutumwa. Ibintu vyabonye abantu nk'imiliyoni 2, nawe ntivyobura abantu 100 bafashijwe. Ego murakoze cyane. Mbega Eliezer, mu kurangiza umuntu yobasanga hehe kuzihe mbuga ngurukanabumenyi? Ego murakoze, ko twabivuze dukorera kuri WhatsApp. Ego hari uwifuza gufatikanya natwe ashobora kutwandikira nimero 62906 kuri Facebook ukandika ibya Yesu TV, canke kuri YouTube amakuru y'ibya Yesu TV. Murakoze. Tubashimire cyane Eliezer. Ego n'abariko baradukurikirana namwe turabashimiye cyane, bakoze kubana natwe. Imana ibahezagire cyane.